umuceri nuko mutumishia hii hapa ni Kasenyi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Hapa ni tangu jana asubuhi sana ambapo mapambano makali yalianza kati ya kikundi cha wazalendo kinachoitika kwa CMPDN kikiongozewa na Jemedari Kigingi Kotala Dodie, ndipo wamemuanza mupiga adui hapa Kasenyi. Na amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Ndena bamenyeshe ko twiye guhindura n'urubuga rwitwa Kodi Empire, nimwabona notification ntimuze mutangara. Ndibaza mwamaze kuba mubona ano masana mutango ndabacishirizamu, mwabonye ahantu ikiye kibombe carashe hajya ni muri Kinigi neza na neza ku munsi wejo. Iki nico catumyesha mbatse Rwanda zitigita, izindi zikomoka izindi zigahunga. Twaranababwiye ko zacanyemo iziriko zirahunga mu gihe zari zihuye na mahamforo yaraje kuzitabara ngaha muri Kinigi. Mugabo kubera ko ibombe babonyeyo n'urusasu babonyeyo vyarangiye base gusubira inyuma, birangira baje kubatabara ari bo bonyene barasanye hagati y'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda babiri baca bahasiga ubuzima. Ibi naye babwiye mu kiganiro ndabashikirije kare ehera bare muri Kinigi ngene vyari bimeze. Mwabonye iyo video nabacishirijeemwo, mwabonye muri Kinigi ingene vyari bimeze. Aho nawe nunaho bariko barahunga kabisa, bari bafise motif, bari bafise igituma ariko barahunga kubera ko urabona neza yuko umuriro batari kuwitamo. Izi rero zibombe mubona batenga muri Kinigi, izi nizo president w'u Rwanda ariko ari kwegera mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega muri kiya gihugu kingana uko cisha cyangwa kiya gihugu gito cyane nko Burundi, ubona ijya bombe bayiteyeho hose igariki. Muriko murabona ivyo FARDC kirakorera muri Kongo, iri kirakora abanyarwanda muri Kinigi. Ibi nivyo u Rwanda rugomba kubona mu gihe rutogira ico ruhinduye kubijanye n'ibiriko biraba mu karere kacu kibiyaga binini. Mwabonye yindi video y'ibikoho binini vya rutura vyaraye bifashwe na wazalendo ndetse na FARDC mu mirongo y'urugamba, aho ni neza na neza muri Cugi kabisa. Turaje tubabwire ukungene ibigwanisho bitari bike. Mbere ubu nabaye n'umusirikare kubera ko izi nkozo zose zafashwe namaze kuzimenya amazina. Harera ga civile ndiko ndakikumura buke gahoro. Rero mumenye neza yuko ibi vyabereye muri Cugi ya nko mubonye. Turaje tubabwiriza hafatiwe matekwa zitari zike, inkomere zitari zike, ndetse twagira tunababwire neza yuko n'umukomanda w'urugamba wo ngaho muri Cugi yahapfiriye. Turaje tubereka igituma bamenye yuko ari uwo mukomanda ariko arakomanda urugamba, ndetse yari n'umunyarwanda yuzuye kuko bamufatanye ikarata y'abanyarwanda, ndetse n'ivyo bamufatanye mu vyangombwa yarafise canke mu mamotora yiwe vyariko biravugiramwo basanze ari umunyarwanda a 100%. Ikaze muri kino kiganiro cacu ndababwire ukungene ibintu vyimeze n'ingene vyifasha hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Ndagusabe mes chers amis kuraba kino kiganiro kugera ku mpera yacu. Nyamba wabonye kino kiganiro ukaronka amahirwe yo kukibona kubera ko wakoze subscribe, kirabe kugera ku mpera kubera ko kino kiganiro novuga yuko ari kiganiro kidasanzwe ngiye kubabwira ibiri kubira ku mirongo y'urugamba. Ndazi ko muteko murabenya ivyabereye muri Minembwe. Mes chers amis, mu Minembwe babandi bahora bakoresha amadrone nababwira yuko arabazungu bamaze kuba bafatwa na coalition ya FARDC, ingabo z'Uburundi na wazalendo ngaha mu Minembwe. Nagenda babwira mu kirugarako ko ngenda babwire uburyo bano bazungu bo muri Polonye n'Ubufaransa bafatiwe ku mirongo y'urugamba ngaha muri Minembwe. Bari bamaze iminsi ko baratera amabombe za Mikenke za Karingi n'ahandi henshi ari ibirindiro vya FARDC. Bagiye ariko baraharasa n'amadrone, bamaze gufatwa ntabwo arabirabure ahubwo nabera. Ibi vyose twaje tubabwira ukungene biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Abenshi mukeneye kumenya ivyo muri Rubaya ingene bimeze. Muri Rubaya mes chers amis, ndaje ndababwire muri Rubaya ukungene ibintu biko biragenda n'ingene vyifashe. Ndazi yuko abenshi muri ko murabaza ati est-ce que Côte de Black imeze gute muri Rubaya imeze gute? Ariko muri Rubaya FARDC wazalendo bariko baregera imbere 5 kwa 5, bariko baregera imbere 5 kuri 5 atakibazo na kimwe kihari. Tukatubabwire akandi gace bahejeje kwifatira mu kanya gaheze. FARDC ihejeje gufata gace biboneka neza yuko Rubaya imeze nk'agati kari mu ruzi. Ndaje ndababwira ukungene muri Rubaya
ubu bimeze n'ingene vyifashe muri rusange. Twaje tubabwire yuko ibintu bitoroshe nabukebwe ku mirongo y'urugamba. Making sure reko wamaze kora subscribe kuri Kodi Empire canke BF4 News, ndabahe nikaze mwebwe mwese mudukurikira muri agiye hatandukanye, abari mu Burundi, abari hanze y'igihugu, abari muri Europe, Asia, Amerika, hose muri turabizi neza ko mudukurikirana tanu kwa tanu. Ikaze rero muri kino kiganiro aho tugiye kwirabira ukungene imirongo y'urugamba maginga yatuvugana, ukungene vyifashe, ukungene inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zirababarira ku mirongo y'urugamba. Nyamba u Rwanda rwarateguye rwongera rurashira mu ngiro guserebura genocide yakorewe ubwoko bw'abatutsi nkuko babivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994, bategure n'uwundi munsi wo kwibuka abanyarwanda ariko baragwa ngaha muri Kongo, abanyarwanda ariko baragwa ngaha muri Rubaya, kuko ni beshi cyane. Igihugu cy'u Rwanda gitegure umunsi canke icunamo, umunsi w'icunamo, iminsi ijana y'icunamo cyo kwibuka abanyarwanda bariko baraburira ubuzima aha muri Kongo. No babwande z'Irubaya yo kigiye kubishana. Twarababwiye neza na neza yuko iyi Rubaya 80% ariyo itunze igihugu cy'u Rwanda. Mes chers amis, kuva kwa RDF ngaha muri Rubaya nuko babica bose bagahona, hamwe n'impuzu bari bambaye baziturira. Nivyo mbona kuko bamaze kunata, ariko amakuru yizewe nuko Rubaya imeze uku. Turaje tubabwira kungene ibintu bimeze muri Rubaya. Rero ikaze muri kino kiganiro twatanguye tubereka ibombe yaraye iguye aho bitwa muri Kinigi mu migwano yari kiraba ihuza FARDC ndetse na M23. Mwarabonye ko ari bombe idasanzwe, ndetse abahinga mu bijanye n'ibitero batariko baratahura na bukebuke kubera ko ini bombe yaturiye ikintu kinini, biboneka neza yuko ari bombe bari barabitano muri stock, ariko ari amabombe babikinga aha muri Rubaya. Abantu benshi bakomeza kwibaza ati eske zino bombe two turabona FARDC ikiramijagira kunyeshamba z'u Rwanda ngaha muri Kongo, izi bombe iramutse izimijagiye hagiye cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda hosigariki? Aya niyo makuru yizewe turiko turaronka ku mirongo y'urugamba, ndetse ubutakubwenda banagana babwire Kamyasiro, Karasira Kanyamyasiro ujya muzarendo. Je izina ryo rirangora sinzi gituma byarananiye gufata mu mitwe, kubera ko ndibaza iyo turiko turavugana abari karambira amakuru menshi acushagira amakuru, bigatuma ntaronka umwanya w'ingene ko bigenda. Rero ubu tuvugana aha muri Rubaya bamaze kuba ba advancing 5 kwa 5 begera imbere. Ubu tuvugana inyuma yo gufata ubuce bugiye butandukanye, biraboneka neza yuko FARDC na Wazalendo bariko barazunguruka Rubaya, bariko barayigira umuzingi. Rubaya centre bariko barayigira umuziki, kiretse yuko askeka arke gatoyi kariko garatuma inyeshamba z'u Rwanda ziko zirinjirayo. Aka arke kariko karatuma inyeshamba ziko zironkwanya zo zinja, ariko FARDC ifise politique yo kugwana izunguruka ino Rubaya. Ubu tuvugana Rubaya iri hagati ni nk'akaburungu. Rubaya ubimeze nk'uko ni nk'akaburungu, ariko nagenda babwire yuko ico bitwa za Kinigi za Cugi n'akandi gace baje gufata kitwa Gashovu ari ubuce bugenda uko. Urumva ni ubuce buzunguruka ino Rubaya. Ubu rero tuvugana iyi Gashovu yamaze kuba ifatwa na Wazalendo 5 kwa 5 mu migwano yazinduye irabahuza kuri uno munsi ngaha muri Rubaya. Mes chers amis, ndababwiye yuko abantu bahapfiriye ntabazi gitigiri, ndababwiye neza yuko na Karasira Nyamyasiro yavuze yuko adashobora kubamenya ari benshi cyane. Mes chers amis, mwumve neza yuko genocide bagomba gutegura umunsi mukuru nk'ujye bakorera ibya genocide mu gihugu cy'u Rwanda, kuko hariko harapfira abantu benshi. Amakuru yo kwizeye nuko bariko baregereza 5 kwa 5 muri Rubaya centre. Ubu bagiye gufata Gashovu nkuko makuru yacu ariko arabivuga, ariko u Rwanda go ruriko ruragerageza kongereza ingabo nyinshi. U Rwanda ko ruragerageza kongereza askare benshi muri kaka ariki gasigaye, bariko barinjira 5 kwa 5 ngaha muri Rubaya kugira ngo bikunde bapfume bahapfira. Hako FARDC hafata turabona yo fuko bapfuma bahapfira bose nko amakuru yacu ariko arava hariya muri Rubaya. Rero muri Rubaya imigwanira cyari mishikandira cyakomeje, turaza gukomeza tubarabire uko bikomeza kugenda ku mirongo y'urugamba kugira ngo mubandanye muri update, mubandanye muri ko muramenye biriko birabera ku mirongo y'urugamba. Imbere yuko tubabwira ibikoho bikomakomeye byafatiwe ngaha muri Cugi, reka twaze tubabwire. Nababwiye ko ndabizi n'amazina, namaze kuba umusirikare kabisa atakoze ikosi. Rero manze ndababwira ivyo muri Minembwe.
mu Minembwe mwari mumaze imisi miko murumva amabombi n'amasasu biriko birahategwa, amadrone ahibasira mu buryo bukomeye, ndetse mu bice bikontorwa canke bigenzurwa na FARDC. Ibi twagiye turababwira makuru, twagiye turabaha, ariko uno musi mesha zami kuri bajya abantu basanzwe bagurwa cyangwa bakoresha y'amadrone nabo byashoboye kuborohera nabukebuke nkuko amakuru yacu abandanya bivuga. Rero bajya bajama bagurura amadrone twarababwiye yuko harimo nabera ata munyarwanda yoshobora kugurura drone, kuko iyo formation ntayo bafise mu Rwanda, naho bafise bogurura drone canke Sukhoi S-25 atari byo hariya nyene muri Kongo. Tukababwira ati nubwo mutagomba kwibaza abazungu barabifise mu kuboko kunini cyane. Ati rero mu buryo ubu tuvugana amaginga tuvugana abari basanzwe bagurana amadrone, muzi neza ko bahirwe kugaba ibitero bihitana igitigira nyamunini cy'abanyagihugu, ndetse tunafise no video n'amafoto ateye agahinda y'abahasize ubuzima bahitanywe n'amadrone ya inyeshamba z'u Rwanda. Abari mu group yacu WhatsApp mu masaha y'ijoro twarayabasangije, abatarazo turabashiramo link muri commentaire ya mbere kugira muze muri benshi mushobore kubibona. Rero aba tuvugana bishe abene gihugu ngaha muri Mikenke, abari kuri hopitale, abari ku rusengero, abari kuri ryanzu yo gutabara yo gufashishirizamwo abafise ibibazo, bose basizeho ubuzima bari ku gatwe kabo, baraye bafashwe. Ubu tuvugana maginga tuvugana nkuko byamaze kuja hagaragara, hariho abaporonye n'abafaransa bamaze gufatirwa hariya mu misozi miremire ya Haut Plateau, bari bajejwe kugurura amadrone. Nabigeze kubabwira yuko hari umusirikare wo mu Burundi twigeze kuyaga, suko meni banga rya gisirikare iri sibanyegetse no bamenye, twigeze kuyagarambya neza ati mwe mwibaza neza ko turagwana n'umunyarwanda. Iyo aba ari umunyarwanda turiko turagwana tuba twaramukubitiye muri Kongo bishobotse, kubera ko agasuzuguro no kubereka ko tubasumba tukabakubita tukabasanga no mu Rwanda tukanabashimutira ujya munyagitugu wabo benshi. Mugabo ntabwo ivyo vyoba n'urugereranyo, kubera ko igisirikare cy'u Burundi ntabwo gitera ahubwo kitegera ko ibi murabizi. Rero yavuze ati ntangabo z'ubundi zifise inguvu zo guhangana na FDNB, ntangabo z'ubundi zifise inguvu zo guhangana na FDNB. Mbere turafise ikiganiro n'uwahoze ari umusirikare wa RDF agomba kuza tukayaga, mu kiganiro twateguye atubwire ubushobozi muri RDF bafise, kuko yarakibayemo arabizi compare n'igisirikare cy'u Burundi. Rero mwumve neza yuko 5 kwa 5 ibintu biteko birorohera inyeshamba z'u Rwanda. Rero aba baporonye n'abafaransa bafatiwe hariya mu Minembwe. Ubu rero nyamba bo baca amaboko, nyamba baca amaguru, nyamba baca amazosi, kuko bari bamaze guhitana ubuzima bw'abene gihugu batari bake. Sempre n'amasene baje guhiga amahera, ariko uri umufatanya cyaha utegerezwa guhanwa. Ibi murabizi, umufatanya cyaha arahanwa kandi 5 kuri 5 atakibazo na kimwe, arahanwa umufatanya cyaha. Rero aba baporonye n'abafaransa bamaze gufatwa. Ubu rero tuza gukomeza gukurikirana ukumwe n'ibikubiragana n'ingene amakuru yifashe muri rusange. Mu nkundire rero twinjire tubangura kubijanye n'ibigwanisho byafatanywe z'inyeshamba z'u Rwanda aha muri Cyugi. Ibikobo binini n'amasasu menshi byarafashwe. Ibikobo binini n'amasasu angana gute menshi byarafashwe ku mirongo y'urugamba. Ati rero byafashwe gute, bimeze gute? Muri make ano makuru yacu nkundiye tuyumvirize twitonze cyane. Wewe waporuvinye kuri kino ngano kugira no munota, ukaba wakoze na subscribe na like, ukaje no mu commentaire ukaduza imitima n'amashugwe. Reka twibanire muri kino kiyaga tubabwire kungene inyeshamba z'u Rwanda zakubizogera yaho ziyabangira ingata ziriruka ndetse zita n'ibigwanisho. Aho Wazalendo muri ko yuko ujya mu Wazalendo ati twebwe Wazalendo inkunga tuko turayihabwa n'igisirikare cy'u Rwanda, tugahiga uburyo yayivuzemo tugatangara. Eske bariko Rwanda ko ruha inkunga Wazalendo, kumbe nibi bigwanisho bariko barahabwa ku mirongo y'urugamba, bariko barataje, bariko barakwa, ariyo ariko aravuga yuko bariko barahabwa inkunga na leta y'u Rwanda. Rero muri kino kiganiro reka ndabibwirira ibigwanisho byaraye bifashwe. Ubu tuvugana twamaze kumenya n'amazina yavyo, naho bitwa muri Cyugi. Nkuko hafashwe ibigwanisho ngiye kubabwira, jewe umusivile w'ubusirikare namaze kwa ndayimenya. Hafashwe inkobi bitwa 12 zigera kuri 2, akabizo bitwa 14 imwe, akaba yitwa PKM zigera kuri 5, akaba harafashwe na Kalashnikov zigera
kuri 30 n'amasasu atari make yaramaze gufatwa. Inko za machine gun, ama machine gun murayazi byewe bafise urukono bijya byarafashwe, ama zia bashi barasaba ziri ku bintu zia rocket zimwe bashira ngaha ajya amarase rocket nawe yarashoboye gufatirwa ngaha muri Cugi. Aha rero muri Cugi gihambaye nuko komanda w'urugamba wo ngaha muri Cugi nawe yafatiwe ku mirongo y'urugamba, nawe yarashwe arapfa. Icyatumye bamenya yuko ari umukomanda w'urugamba yapfuye nuko mu radio basanze yapfanye, baguma bumva amajwi avuga ibintu n'umuzarendo yari yahibereye, ari nawe umugigo tuvugana yo bafise yabagifise iyo radio ko yarayifoto yarambye ati iyi niyo radio komanda w'urugamba ngaha muri Cugi yarafise. Rero bumva abantu bariko barasaba komandema bariko barabaza bajyaska kuntu bari kuri ma front line babaza komanda ati imeze gute, kumbe komanda nawe yarasanze ari muri iyo shaya ari kiraberamwo imigwano. Rero amakuru tumaze kuronka nuko ataruri igiswahili rwego ruraca ku iyo radio kabisa. Ibi vyerekana neza ko abanyarwanda besh cyane bamwe bamara kwinjira ngaha muri Rubaya. Aha muri Rubaya nguvuze yuko ngo hariho ngo bakongomani bahaba beshi, bisa no kwihenda kubera ko biraboneka neza ko hariko haravugwa byagiye kugaragara neza rero yuko abasikari b'igihugu cy'u Rwanda buzuye ngaha muri Rubaya. Ariyo mpamvu ubona bose baje kugashita kugira ngo bashobore kubicara. Ndakubwiye yuko havugwa ururimi rw'ikinyarwanda simba ndaguhenze, bikabikunze ndabashiramo kandi video kugira ngo mubandanye mumenya ibitari bike biri ku mirongo y'urugamba. Sumba kubarambira je ko Dide Black mu nkundire ndabashiriye cyane bose tubanye muri kino kiganiro. Ndizera yuko bikunze nza kubazanira umusisanguzi kugira ngo cyobe kuyaga ibitari bike biri ku mirongo y'urugamba. Akanya nigakunda tukamuronka turaza kumubahigira kugira ngo ashobore nawe kutuyagira uko biko biragenda. Twamereye ko tugikuza turamuzana hano kuri B4 News canke kuri Kodi Empire atakibazo na kimwe. Kandi abashimire nongera bakingurukire mwese mubana natwe mu biganiro n'amakuru twabashikiriza cyane ajanye na geopolitique yo mu karere. Kandi abashimire video mumve ururimi ruko rurahavugirwa, mumve ko ari ururimi rudasanzwe ndetse atabakongomani bariyo wapi n'abakongomani bariyo. Bye bye. Hapa ni Kasenyi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Hapa ni tangu jana asubuhi sana ambapo mapambano makali yalianza kati ya kikundi cha wazalendo kinachoitika kwa CMPDN kikiongozewa na Jemedari Kigingi Kotala Dodie. Ndipo wamemuanza mpiga adui hapa Kasenyi na pembezoni, na wazalendo wa kikundi hicho walifaulu kuuteka mji huo wa Kasenyi. Na hapo wazalendo kwa ushujaa wao wa kikundi hicho waliendelea mbele na kufikia saa za usoni, saa za magharibi, Generale Mutayomba Stanislas anayehusika na vita wa kikundi hicho ndipo alipanga tena vita upya ya kumupiga M23. M23 hiyo inayosapotiwa na jeshi la Rwanda wakamupiga. Walipanga vita upya na hususani mulima wa Kinigi na mulima wa Chugi. Na hapo kanali anayeitika kwa jina la Banona, anayejulikana kwa jina la Malaleze wa kikundi cha Pareko FF, ndipo hapo alimupiga adui na kumchagi sana kwa mulima wa Chugi. Akamuchagi vifaa mingi sana vifatavyo. Alimuchagi RPG 3 munaziona, alimuchagi 12 poset, alimuchagi PKM 2, akamuchagi na koba ambao wanaita kwa jina la santimilimeter, ni kisiraha kikubwa sana. Huyo kanali Banona na jeshi ambao anaongoza waliwapiga sana. Na hapo tunaendelea vita, tunamupiga adui, tunapanga kuendelea kumupiga na kumsukuma tumufikisha hadi mwisho pale Sabinyo kwenye alitokea. Hapa ni asubuhi tunatangaza hii tangazo kwa hii asubuhi ya leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wazalendo viva! Sawa. Na pambano ni makali sana.
Mapambano ni makali sana na tutampiga adui na kuendelea mpaka kumfikisha hadi mwisho. Asante. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabirya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.